Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umunano abashitsi batandukanye abo nabo wa mbere akaba ari ujejwe umugwi witwa Avnon Academy Group wo mu gihugu ca Israel, akaba ari umugwi usanzwe uzobereye cane mu vyo gukarisha ubwenge, mu vyo gutunganya imigambi mu bisata vy'uburimyi, ibisata vy'ubworozi. Yari yaje rero aje gushikiriza Nyenicubahiro umukuru w'igihugu icifuzo co kuzana imitahe mu gihugu c'u Burundi beno gushigikira ibikorwa vy'iterambere vya leta. Mu vyo yashikirije yifuje yuko yozana abahinga 10 mu gihugu c'u Burundi bakamara umwaka bakarishiriza ubwenge abahinga b'abarundi muri ivyo bisata bikomakomeye bigize n'umutima w'iterambere ry'igihugu. Aho twavuga igisata c'uburimyi kugira ngo nabo abahinga bo mu Burundi babikurikirane bisunze aho ubuhinga bugeze. Rero kuri ico cifuzo Nyenicubahiro yabifurije ikaze aranabashimira kandi arabizeza nawe nyene yuko yifuza yuko boshigikira ibikorwa vya leta biciye mu nteguro izokorwa biciye mu biro bijejwe iterambere mu biro vy'umukuru w'igihugu be n'ubushikiranganje busanzwe bujejwe uburimyi bw'ubworozi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yakiriye kandi intumwa idasanzwe ry'ishirahamwe ry'ibihugu vy'ubumwe bwa Buraya ajejwe vyo gukurikirana hagati y'akazi na muntu, aho yaraje i Burundi kwirabira uko agateka akazi na muntu kifashe. Mu kiyago bagiriraniye na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamwiganiye migambi n'ibikorwa leta irangura kugira ngo hagati y'akazi na muntu kubahirizwe. Aho twovuga nko gushiraho imigwi n'inzego zitandukanye zisanze zijejwe gukurikirana ico gisata. Twovuga nk'umugwi ujejwe ukuri no kurekuranira, umugwi ujejwe amatongo n'ayandi matungo, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe hagati y'akazi na muntu, twavuga ibiro vy'umuhuza w'abarundi, tukavuga n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe basanzwe hariho gukurikirana ivyo hagati y'akazi na muntu n'izindi nzego nyinshi zihari mu gihugu zikurikirana imisi yose yuko hagati y'akazi na muntu kubahirizwa. Muri ico gisata nyene yerekanye kandi uko iterambere ridakumira ari ikintu gikurikiranwa cane mu gihugu c'u Burundi, aho tubona yuko abakenyezi atari bake bahabwa amabanga komakomeye mu gihugu. Twavuga kandi n'imigambi leta ikora kugira ngo ishigikire ugwaruka nago rushobore kwiteza imbere goye gusamazwa n'ibihungabanya amahoro canke hagati y'akazi na muntu. Kuvyerekeye ibibazo vyashikirijwe n'uwo mushitsi na cane aho leta y'u Burundi yegamiye mu matati asanzwe ahuza amatati ari hagati y'igihugu ca Ukraine n'Uburusiya, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimangiye kandi aravuga yuko leta y'u Burundi ataho yegamiye mu matati, ariko leta y'u Burundi ishira imbere cane gutorera inyishu biciye mu biganiro bidaciye mu ntambara. Vyerekeye imigenderanire biyemeje yuko imigenderanire izobandanya imigenderanire hagati y'amashirahamwe ashigikira ibikorwa vya leta na leta y'u Burundi ibandanya ikomezwa na cane biciye mu biganiro kugira ngo hafatwe ingingo zumvikanijwe ko n'impande zose. Hambavu yaho Nyenicubahiro yakiriye kandi userukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu karere k'ibiyaga binini, aho yaraje gushikiriza amakete amugena muri ayo mabanga. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamwakiriye aramwifuriza ikaze, aranamwifuriza kuronanirwa mu mabanga bamugenyemwo, anamwizeza yuko azokorana neza na leta y'u Burundi.